1959 niho ibara ryaguye gute aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 1959 abatutsi bahungira i Burundi ubwo nyine ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cyacu abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusha turandukirwa n'ikibazo cy'abahutu n'abatutsi kare twari umwe amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo by'abahutu n'abatutsi inyuma ya 1959. Uyu ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kwagiriza igihugu cy'u Rwanda yuko rero ibibazo igihugu cy'u Burundi gifise ndetse n'ibibazo biriko biribonekeza mu musereko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byose byabirakomoka nga muri kino gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Nta majambo akomeje kugenda aravugwaho n'abatari bakeya ndetse benshi bakaba bakomeje kugenda bamaganira kure ibyatangajwe n'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi yarabitangaje ku munsi w'Imana aho ari yagendereye ishengero ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nyine kwifatikanya n'abakristo bo muri iyo shengero nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byaje gutuma uyu mutegetsi yongera kotswa igituturiro n'abatari bakeya haba ibimenyesha makuru byo mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bakomeza kugenda bagiriza uyu mutegetsi kuba akomeje kwikoma u Rwanda akavuga yuko ibibazo bigendanye n'ubwoko n'ibindi bisa nk'ibyo byama byibonekeza byarakomotse nga mu gihugu cy'u Rwanda nyamara bakemeza neza yuko n'intwaro yiwe nayo igendana cyangwa se yaranzwe n'ubwoko. Evariste Ndayishimiye yongeye asubira nyine kumvikana yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo rero ntandaro y'amagogwa abarundi bagiye baracamwo kuva mu mwaka w'1959 nyine gushika uno mwanya. Nyamara y'umutegetsi avuze ibingiye mu gihe benshi bavuga yuko Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bantu nyine bategeka guhera no mu mugambwe wiwe nyine akaba ari umugambwe ukunze kurangwa n'ibikorwa bigendanye n'irondabwoko nk'uko bizima bigaragara. Ibi kandi turaza kubigera ko mu buryo burambuye cange se mu buryo bwimbitse ndaza nko kumenyesha yuko mu ntara nshasha ya Rutana naho hibonekeza ibigendanye no kwerekana ingufu z'umugambwe uri ku butegetsi cane binyuze mu rwaruka rw'abarwanyi nyine akaba ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi urwaruka ruzwi nk'imbonera kure. Ibi bikorwa biriko birakogwa hirya no hino mu gihugu nkuko byama bigaragara byaratanguye kwibonekeza muri za Cibitoke no mu bindi bice bimwe bigiye bitandukanye aho imbonera kure zama zirahabwa ibikoresho bimwe na bimwe byo mu gisoda ibiboneka yuko leta y'u Burundi yabirika irategura imigambi itari myiza. Hari bamwe bavuga yuko izi mbonera kure ziriko ziratozwa kumva zo kugira ngo zizakore ibara mu bihe by'amatora yimirije mu Burundi mu gihe mu busanzwe ibigendanye n'amatora mu Burundi yo yimirije usanga hibonekeza ibibazo bigendanye n'ubugizi bwa nabi gupfungira abantu busa kunyuruza abantu ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akomeza kugenda atugeraho akabasigura ndetse anagaragaza neza yuko ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye byamaze kugenda bimenyekana neza yuko aya matora CNDD-FDD isa niyamaze kugenda irayemeza mu gihe biboneka yuko umuntu uwo ari we wese ategerezwa kuba yo kwitambika CNDD-FDD ashobora guca arajyanwa mu gashi cange mwibohere nk'uko bigaragara canga se nk'uko byagiye biragaragara ku bandi banyepolitike bamwe na bamwe mu Burundi. Iki gihugu cy'u Burundi kirafise bamwe mu banyepolitike bamwe na bamwe batajya barahabwa ijambo bamwe bagaca barafungwa ndetse abandi bakaba baragiye barahunga igihugu. Ariko uno mwaka guturuka uno mwaka twamaze gusozera 2024 yemwe no mu ntango z'ina 2025 haribonekeje imigambwe imwe n'imwe yaba irakorera mu buhungiro nirakorera mu Burundi n'abandi banyepolitike bamwe na bamwe baba ku mugabane w'Uburaya bakomeza kugenda bagabisha yuko biteguriye guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD yemwe banagaragaza ko niyo byoba ngombwa bazifatikanya n'indi mihari imwe n'imwe bagaca barakuraho ubwo butegetsi. Reka tubirabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ikaze mu makuru akomeje kugenda avugwa muri no mwanya nyine turi mu masaha y'umugoroba yo kuri wa gatatu igenekerezo rya 19 umwaka ukwezi no kwa gatatu cange ntwarane 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese mubandanye mwumviriza makuru n'ibiganiro byacu aho muherereye. Kaze kuri mwese mutwumviriza muri mu Burundi, kaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza mu gisagara ca Bujumbura nyine ku mugwa mukuru ubudandaji abari Gitega abari mu makarite amwe namwe mu province amwe namwe ndabahaye mwiriwe mwese cange mwaramutse nitseka n'umunezero gusubira kubahereza ikaze mu biganiro byacu.
Ikaze kandi kuri mwebwe mutwumviriza muherereye mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bigiye bitandukanye, mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, abari mu gihugu cibanyi ca Tanzania, abari muri Uganda, abari muri Sudani y'Epfo ndetse no mu bindi bice bimwe bigiye bitandukanye, muri Kongo mwese turabahaye ikaze. Abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose mwese ndabahaye ikaze, ndabifuriza kumererwa neza cane. Urashobora gutanga ivyiyumviro vyawe nganyine unyuze muri commentaire canke muri comment, ubundi ugaca urabana natwe. N'amajambo mukuru w'igihugu c'u Burundi aherutse gutangaza yongera kwagiriza igihugu c'u Rwanda yuko rero ingorane igihugu c'u Burundi kiriko kiranyuramo ari ibibazo bigendanye nyine no kuba vyarakomotse muri icyo gihugu cibanyi c'u Rwanda. N'amajambo atarakiriwe neza nabo ku ruhande rw'u Rwanda, ariko n'abarundi benshi baca baragiriza Evariste Ndayishimiye gushaka kumera nka Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo igihugu ca Kongo. Uyu mutegetsi arongoye igihugu ca Kongo, ibibazo byose ahura nabyo yama abigereka ku gihugu cibanyi c'u Rwanda, akavuga yuko kuba Kongo atamutekano ifise, ataterambere ifise, n'ibindi bibazo bimwe na bimwe byose byo biboneka ku mvo z'uko nyine muri icyo gihugu ibigendanye n'umutekano canga se ibigendanye byose bikomeza kugenda biradudubanganwa n'icyo gihugu c'u Rwanda. Mu Burundi naho rero hari ibibazo bimwe na bimwe, ariko kandi usibye kuraba ibibazo bigendanye n'amoko, witegereje neza ibibazo bigendanye byibasiye igihugu c'u Burundi birimo nk'ibura ry'amahera mvamakungu, ibifungurwa bizimvye rero ku masoko, ibura ry'ibitoro, ibura ry'isukari ndetse n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigendanye n'umutekano, wakwibaza niba rero icyo gihugu c'u Rwanda aricyo cyoba kiza kubitera nga mu Burundi. Aha ni abanyagihugu b'Abarundi ndetse n'izindi ncabwenge zamaze yagiriza Evariste Ndayishimiye yuko nyine ata kintu na kimwe Evariste Ndayishimiye agaragaza ko yarakoreye u Burundi, ahubwo ikibazo nuko akomeje kugenda arabigereka ku gihugu cibanyi c'u Rwanda. Wotana n'umwana ataguruka nyine akaguturira, uwo ni umwe rero nyine mu migani iriko iravugwa. Inyuma yaho rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yumvikanye avuga amajambo arimo rero kubiba urwanko rw'amacakubiri y'amoko ku gihugu c'u Rwanda, mu gihe yari hamaze imisi rero havugwa ibiganiro bigamije gukemura ibibazo bimaze imyaka biri hagati rero y'ivyo bihugu byombi, haba ku ruhande rw'u Burundi ndetse no rw'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Evariste Ndayishimiye nta gihe rero cyari cyaciye amenyesheje Abarundi n'amakungu ko yiteguriye kugwana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Hakaba hari ibyo rero yavugiye mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira, hari ku igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2025, aho yamenyesheje ko amaze rero kugabisha u Rwanda ko rutozomunesha, ariko ibyo ngibyo yashikirije inyuma y'akanya gato ya nyine yarabihinduye, aravuga yuko yaganiriye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda ngo biramubwira yuko nyine yotekana ko amakuru afise ko u Rwanda rutazotera u Burundi, cyangwa se kugwa amakuru afise yuko u Rwanda ruzotera u Burundi atariyo. Mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo, umukuru w'igihugu c'u Burundi yarababwiye ko rero nyine yahisemo inzira yo gusubira guhurira ku biganiro, kuko rero bari barabiteguye agishikira nyine ubutegetsi mu mwaka wa 2020, ngo bikaba nyine ari byo byomushikana ku mahoro arama yo kubana neza hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Ibyo Ndayishimiye kandi akaba ngo azoba abikoze mu ntumbero yo kwirinda intambara hagati y'ibyo bihugu byose. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu y'igihugu cy'u Rwanda nyine n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe mu ndwi iheze yari yashimangiye ko rero imvugo ya Evariste Ndayishimiye mu gutangaza ko nyine abategetsi b'u Rwanda nabo nyine mu Burundi bariko rero barabandanya ibiganiro, akaba yaravuze yuko ivyo biganiro ari byo rero bizohagarika icuka cibi rero kirangwa hagati y'ivyo bihugu uko rero ari bibiri. Umuntu yumvirije rero ibyatangajwe n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda, byakumvikana yuko nyine bafise ikizere ko bashobora kumvikana maze Burundi bukaca burugurura imipaka rero yabwo, imipaka ibihuza n'icyo gihugu c'u Rwanda bwarafunze nyine bwagiriza icyo gihugu gufasha umuhariro w'igitabara waresemo kugwanya leta y'u Burundi ukoresheje nyine ibigwanisho nk'uko byoma bigaragara. Eka no mwijambo giwe nyine umukuru w'igihugu kuri uyu w'Imana nk'uko byoma bigaragara Perezida Paul Kagame
umukuru w'igihugu cubanyi c'u Rwanda yarashimangiye yuko hari ibiganiro hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi bishobora gushikana ku kubana neza, naho nyine atatomoye mu mvugo yarakoresheje yaravuze ko abakoronije u Rwanda n'u Burundi ndetse na RDC babanze gushira hamwe rero ivyo bihugu byose ngo kugira ngo nyine bigwanye u Rwanda, yamara ngo nyine biriko biraja ku ruhande bisobanuka acamenyesha yuko rero bariko baragenda bashaka kubana neza na bamwe muri abo babiri nyine, naho atemeje ku mugaragaro ko ari igihugu c'u Burundi. Bamwe ndetse n'abandi bagendeye rero ku manama yaramaze imisi aba hagati y'intumwa z'ibyo bihugu uko ari bibiri, baraciye bamenya neza yuko nyine yariko aravuga ibigendanye n'u Burundi nk'uko bizoma bigaragara. Wa wundi ati wotana n'umwana nyine atagutuka akaguturira kuri uwo w'Imana nyine ari mu ishengero rya Vision de Jesus Christ, ahari hakoraniye abakristo hirya y'ishengero nyine hirya y'ishengero nyine yaradutse aragiriza igihugu c'u Rwanda kuba aricyo rero ntandaro y'amacakubiri ashingiye ku bwoko mu Burundi ndetse no muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo kuva mu mwaka w'1959 gushika mu myaka 1996. Aya ni amajambo yaravuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Uyu mutegetsi yongeye kumvikana abona biboneka yuko yari yarakaye cyane, abatari bakeya bakomeza kugenda bamwagiriza ndetse bashimangira yuko nyine batewe inkeke ndetse banatewe n'ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane adafise vumbi avuga yuko abatari bakeya biyamirije ibi bintu byamaze kugenda biratangazwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, bakavuga yuko Evariste Ndayishimiye iyo bakomeje kugenda ararengera cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mu majambo yiwe yaravuze ko mu Burundi ngo bazaniwe ibibazo mu mwaka w'1959 bivuye mu byabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyine ngo byarabaye mu nyuma mu mwaka w'1996 aho bakaba nyine bazaniwe ibibazo ni byabaye mu Rwanda. Evariste Ndayishimiye akaba nyine yaravuze ko bidashoboka yuko ivyo bihugu ngo byo kwama nyine bihura n'ayo makuba nyine aturutse mu Rwanda. Kubwiwe yaravuze ko u Rwanda ngo rwokemura ibibazo byago ngo bareke nyine kwinjira mu bibazo by'abarundi, kuko rero mu Burundi atamuhutu n'umututsi ngo bose n'abarundi nibo nyine bayoberera mu bwoko. Ibyo niba bayoborera muri ibyo by'ubwoko byo birabaraba. Nyamara naho rero umukuru w'igihugu c'u Burundi yaravuze ibyo byose abarundi n'amakungu nta numwe atazi yuko imvugo ya Evariste Ndayishimiye ariyo gusamaza abarundi, kuko rero abarundi barenga 500 by'abarundi b'amoko yose nyine n'intara zose abangajwe nyine batahunze u Rwanda, ahubwo nyine ko bahungiye mu Rwanda akaba ari rero nyine rubaha indaro nk'uko byoma bigaragara. Abarundi ntibayoboye ko kandi intwaro yiwe ya Evariste Ndayishimiye irangwa n'amacakubiri y'amoko, kuko rero ishingiye ku bwoko bumwe rero bw'abahutu babanje gukumira ubundi bwoko bw'abatutsi. Ibyo rero avuga ko abantu babibonamwo nyine ububeshi bukomeye cyane bwo gusamaza abarundi ndetse n'amakungu, nayo kuba rero amenyesha yuko mu Burundi abarundi bose bari hamwe sibyo na gatoya, ahubwo igihugu carahindutse ica babiri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Muri kino gihe humvirijwe nyine abarundi bo hirya no nyine nta murundi atifuza impinduka muri kino gihugu c'u Burundi. Hari abandi bakomeza kugenda bavuga yuko amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye arayo kugerageza nyine kujyamisha ndetse no guturisha abarundi. Bakomeza kugenda bagaragaza neza ko buba bifuza yuko ibintu byohinduka muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Abatari bakeya bakomeza kugenda basigura ndetse bagaragaza neza ko mu gihe himirijwe amatora mu Burundi umugambwe CNDD-FDD usanzwe urakoresha amaturufu na cane mu rwego rwo kugira ngo uyegereze abanyagihugu babashe kuba boronka ibibanza byinshi mu matora bayimirije.
amakuru akomeza kugenda atugeraho rero akaba ashimangira ndetse akaba avuga yuko mu Burundi ihimirije amatora y'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'amakomine nk'uko byuma bigaragara ndetse abatari bakeya bakaba bashimangira ko Variston Ndayishimiye yoba ikaratora arakoresha ayo maturufu mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yoronka nyine ibigendanye n'ibibanza byinshi. Amakuru avuga yuko Variston Ndayishimiye kandi mu gihe himirije amatora umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ufatanyije n'imbonerakure bama bibasira abandi bategetsi na cane abandi banywanyi bindi migambwe mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba babuza kwitaba amatora. Amakuru akomeza kugenda atugeraho nuko rero Variston Ndayishimiye yaba yaramaze kugenda aratanga itegeko riremere cyane rigendanye no kurabira hamwe rero uburyo buhangana n'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa incabwenge y'u Burundi nyene, aho benshi bari biteze neza yuko yo kwitaba amatora yimirije mu Burundi, ariko kugeza uno mwanya nyene bikaba byaramaze kugenda bisa naho binanirana yuko yo kwitaba ano matora nk'uko bigaragara. Mu ntara ya Rutana amakuru akomeza kugenda aravayo aravuga yuko rero abantu bateye impungenge n'ibiriko birakogwa na cane ibiriko birategurwa n'imbonerakure nk'uko bigaragara mu ntara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye nga mu Burundi, hariko haribonekeza ibikorwa bigendanye no kwerekana ingufu z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nk'uko byoma bigaragara. Rutana kwerekana ingufu za CNDD-FDD hagati y'ukurarika no kugabisha birateye impungenge abatari bakeya. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD waratunganije ibikorwa byo kwerekana ingufu ku munsi w'ejo haheze nk'uko byoma bigaragara ni muri komine nshasha ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu c'u Burundi. Icyo gikorwa cyaratumye rero ibikorwa by'ubutunzi muri ako karere byose bihagarara, aho amabutike ndetse n'amaduka byugawe ku ngufu ndetse haranazibigwa amabarabara amwe namwe nk'uko byoma bigaragara. Mu majambo yabo indongozi zo mugambwe zaravuze amajambo akarishe ku batavuga rumwe rero nawo ndetse bakita abanywanyi b'iyo migambwe ko ari inkozi z'ikibi zitagira imigambi, kandi bakabagiriza ko rero ari bo soko y'umutekano mukeya uriko uribonekeza imbere y'amatora yimirijwe nga mu Burundi. Hakoreshejwe kandi uburyo rero bwa leta, abataje nabo nyine baragabishwa ndetse baragirijwe ku buryo bukomakomeye cyane kuko bivugwa n'amasoko menshi yo muri ako karere. Indongozi zitandukanye za CNDD-FDD zarakoresheje imodoka za leta kugira ngo baje rero muri iyo myiyerekano. Ico kikaba kenshi rero cyamiriza n'abatavuga rumwe rero n'umugambwe babona ko ari ugusesakura itunga ry'igihugu ku nyungu z'umugambwe umwe gusa. Mu gihe yafata rero ijambo Doriane Munezero, umunyamabanga ajejwe amakuru n'itumatumana ko rero muri CNDD-FDD yari yaserukiye umunyamabanga mukuru uwo mugambwe nyiriteka Reverend Kuriyo, yaragabishije indongozi zashizweho rero n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nyine, ariko zasibye muri ibyo bikorwa. Yaramenyesheje ko rero ugusiba kwabo gushaka gutosekaza insinzi ya CNDD-FDD, agashimangira kuguma rero bita ku byo rero bigishijwe n'uwo wahoze rero ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu nk'uko byoma bigaragara. Yashimikiyeho ati CNDD-FDD yarakuye Burundi mu nyenga, ntidukwiriye rero kureka insinzi ngo uduce rero mu minwe, gutyo asaba ko abarongozi kudahemukira nyine uwo mugambwe. Icuka ciba ariko kandi biravugwa yuko gikomeje kugenda kibonekeza mu bigendanye n'uyu mugambwe nk'uko byoma bigaragara. Mu gihe amakuru akomeza kugenda atugeraho rero avuga ko ibintu bikomeje kugenda birazamba mu gihe mu Burundi bariko baritegura ayo matora, ariko kandi mu mugambwe CNDD-FDD icyuka ni cyiza mu nyuma yuko bamwe bakomeza kugenda bashimangira ndetse baranerekana neza yuko ku ruhande rwa Variston Ndayishimiye hari bamwe batanguye kugenda baramutinya kumva zibikomeje kugenda biratangazwa ku bigendanye n'amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyiriteka Reverend Kuriyo nk'uko byoma bigaragara. Abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse baranerekana neza yuko bateye impungenge n'ibikomeje kugenda bigaragara. Amakuru yihuta avuga yuko icyuka kibi cyotanguye kwibonekeza kuva aho uyu mutegetsi abashije nyine kuba yogwara nk'uko byoma bigaragara. Uko amatora yegereza CNDD-FDD iguma yerekana ko rero ifise ubwizigirwa
butayingayinga benshi mu bashikiriza rero amajambo bakaba mbere bemeza ko intsinzi yamaze kuboneka, ariko ayo majambo aratera impungenge na cane kubijyanye n'umuco mu bikorwa rero byo mu matora. Doriane Munezero nawe nyine yarashimikiye cane ko rero mu ntumbero y'umugambwe yemeza yuko umurundi wese afise rero umutima rugabo kandi akora cane ategerezwa kubera ashobora gutera imbere, mu gihe habandanya kandi kugwira igitsure ku batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abakozi ba leta, uko kwerekana ingufu zituma byibonekeza ko rero amatora azoba arimwo indyane. Harasigaye kumenya uko rero bizoba bimeze mu mezi ari imbere. Mu mezi atatu icyo gihugu gitoya rero cyo muri Afrika y'ubuseruko kizokora amatora y'abashinga amateka ndetse n'abagenama b'abakomine azoba atandukanye n'amatora y'umukuru w'igihugu nyine yo muri 2027 ibitandukanye n'amatora aheruka nk'uko byoma bigaragara. Abanyagihugu icyakora benshi bariteguriye kwitaba aya matora, ariko bakavuga yuko bateye impungenge n'ibikomeza kugenda bigaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Gushika no mwanya batari bakeya bateye impungenge n'uburyo rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda baribasirwa, ubundi bakagirizwa ku buryo bukomakomeye cyane. Mu Burundi abenshi bavuga yuko aya matora yakomeje kugenda azamo indyane, ku buryo bamwe batangwe kugenda basaba umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi seni yuko rero bakuriye kuba bose ubukura aya matora, bosubika aya matora canga indongozi ndetse n'abandi bari mu gutegura ayo matora bakaba botanga imihoho. Ibi rero byaraturutse mu ihuriro ry'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi irakorera mu bihugu byo hanze ku mugabane w'Uburayi. Mbashimire tugaruke mu kanya.